No, turi Matonge man, turi Matonge ni quartier tuvuga ko twese duhurira. Abana niba bari principal uja Matonge, tugiye muri market, tugiye kuraba uko hameze, tugura ibintu byo kurya, tugura impuzu, on va faire un petit shopping comme ça. Turaza kubereka byose ukuntu bimeze nyene. Yo, let's go. Amazina yanje bangita Jean Paul Ntiranyibagira. Navukiye mu cibitoke ca Rugombo muri 94. Natangiye umuziki ça fait longtemps, depuis 2013 natangiye umuziki. Pizzo John ni izina novuga yuko nahawe n'abanyeshuri twigana. À l'époque ngiri kw'ishuri nari umufana wa Fizzo sana, nakunda kumva indirimbo za Fizzo, nakunda kuinterpret indirimbo ziwe kw'ishuri. Then abanyeshuri bakaza banyita Fizzo. Then mbona umengo pourquoi pas ntogira Pizzo oriya Fizzo parce que maze gukuramye Fizzo il est là. Sinshobora kuba ndi Fizzo abiri ntibabaho. Pizzo cyariza rero bivuye muri Fizzo rero. Yenzi nimbuzi mu kinama hari ubukwe bwinshi ahantu umuntu aca agaserukana hariya sobana hariya, so nk'abantu nka twigwe mu ibarabara tuba tubizi hose. So I'm gonna show you guys, let's go. Mukandi kayira nyine mutamenyere. Hani iburaya ntibworoshe. Buragoye. Mugabo nakubwiye yuko iyo urakora ikintu ukunda urakora ishobe cyose kugira ngo ugishikeko. So ino rero umuntu arakora ugasanga urakora extra hours, ugasanga urakora ijoro n'umutaga kugira ngo usavinge ushobore gukora ico ushike kuco wifuza gushikako. Imisigati ibyo bikanje nyene. Imisigati gice. Bonjour.